Ego bakunzi ba Agora TV turabaramukije hano njewe n'inkuru nziza Apollinaire tukaba turi kumwe na Hayisakaje neza turi hano mu kibuga ca stade Agasaka mbega umumeze gute? Ego hano turi ngaha kuri stade Agasaka umunezero ni wose ndabona n'abantu ni benshi cyane bashajije baberewe turi ngaha kuri stade hafi ya province y'Ingozi aho Diyoseze Katolika yaramukanye Yubile y'imyaka 75 uri kurihuta bisanga tugenda bukebuke tugende turaganira uvuze ati hari ibirori uno munsi nivyo turabona ko abantu batandukanye bariko baraza baje mu birori mbega abatabizi n'ibirori nyabaye ibirori vya Yubile 75 Diyoseze Katolika ya Ngozi imaze ego nivyo ubiravye urabibona kuko abantu tuko turabona cyane n'ababikira n'abapadiri nawe unyibaza ko ariko bibona nyene Jembo na besha n'ababikira n'abapadiri ego cyumvikana yuko aribo bafise urubanza n'urwabo n'inyezina Diyoseze ya Ngozi Diyoseze Katolika ya Ngozi imaze imyaka 75 ibayeho umva iyo myaka wewe umva iyo myaka nikirenga aho tuzoyimara no kwiyumvirwa niba kwiyumvirwa kibiranga turaza kurondera abantu basanzwe babibamo batubwire mbega muri iyo myaka 75 hari abasaseredoti bangana gute reka tube turatembera turabe hera nk'ariya bari abantu bataguye kuza ubusaba bikira gusa cyangwa bihebeye Imana bonyene ndabona abakiro hariya abakiro hera biteguye hariya hirya nibaza ko arahaba abantu n'abakuru b'ivyubahiro none bo baraba ivyubahiro bo muri politike canke bo muri Diyoseze Katolika none nibaza ko baza gutumira n'abantu basanzwe ababura amatari abashikiranganje bishobose n'umukuru w'igihugu nabona bategetse hajya kuri uruhande naho aho ndiko ndabona hari ababikira rero batanguye kugenda hariya hejuru nibaza ko nawe nyene uri mu munsi mukuru warawuhimbaza neza ku rugero ko nabo nyene bari mu muryango dushimishije nabo nyene n'abajyango hari ikintu jewe niyumvira nka twebwe abamenyesha amakuru kugira tumenye byinshi burya biba bigoye ko tubimenya mu gihe tutari muri Diyoseze tutaraba abihebeye Imana bisaba ko duhiga umuntu ajejwe communication umuntu ajejwe kumenyesha amakuru muri Diyoseze atubwire vyinshi muri vyo atubarire ingene urubanza ruteguye atubwire ivyo ari vyo twega twaba dusanga twavuze n'ibitari vyo kubera ukuntu twiyumva tukiyumvira ibitari vyo eka mu bigabo ico imbere ko tumuhamagara ico novuga ndiko ndaraba uko nyene abantu bariko baraza ndafise amakenga yuko bazahava badakwigwa aha hantu uri kuraraba urabona abantu bariko baraza muri Katolika basi mu bintu vy'Imana hose harimo urukundo ntabuza kubura hahagarara barahagarara mugabo kwicaraho uko bimera kose urabibona neza yuko kwicara ntibaza bose kwigwa ntibashobora gukwigwa bose yego rero hari ikindi kintu wovuga wabonye gishasha wewe ngaha uri kurabona imbere y'uko urwo rubanza rutangura ikintu gishasha nabonye nabonye n'ababikira je ntari bwabo n'Ingozi cyangwa sinahora nsengera nkeka kuri Diyoseze aho n'ababikira bambaye ukuntu none ababikira bo hejuru nako bambaye utuntu no mu maso bifutse nk'uku nakubamenye se bataboneka mu maso ndabibagije ndabamenye urabibaza abarundi ntavyo nzi nanye mugabo nta nicerekana ko atari abarundi keretse yuko bitwikiriye yabishikirira ndababa yego ikindi niko ndabona hari ekipe nini y'abanyamakuru hari abanyamakuru benshi urabona bari abajournaliste ni benshi niyumvira yuko abantu baza kubibona live ego ikindi hari intebe ziteguwe ngenda zibona nta bantu bazicayeko burya wiyumvira ko ari izikigaye wewe uriko uraziraba ngiziriya n'ubwugamo bw'iteka bumeze neza mugabo intebe uko bica kose gira kwera mu gipatire harimo imigwi myinshi ngira baza kwicara ku migwi yego niko ndavyibaza ariko kubera kwakuru nyine tuvyibaza byasanduhige uwo bitubwira neza je ndashobora kwiyumvira ikintu kimwe kubera ko haruhande yaho ndabona ni matera ndabona amamatera turaryama mu kibuga ari amamatera rero niyumvira yuko hashobora kuba araho abapadiri batigwa
hamwe n'abadiyakoni baza kugira gute harimo niyatigwa urabizi ko bajyama hasi nivyo nizo baza kuryama ku ntebe usanga nazijya ntebe ariho baza kuba bicaye baza kwicara amande ukumva hari intambwe bo bataragerako yego reka rero kugira ntitwihave twivugira byinshi tutazi duhamagare umusaseredoti kugira aba ari we aza kutuyagisha ngo tugere tumurabe tumwegere yego ariko ubwabo biraryoshe uriko twitegereza gusa cyane byanabereye yego nyakubahwa pati amahoro cyane amahoro neza twasaba twidondore pati Patiri Lambert Yazimana nshinzwe ubutumwa bwo guhanahana no kumenyesha amakuru muri Diyoseze Gatolika ya Ngozi. Yego tubasanze ngaha ku kibuga kiri hafi y'intara ya Ngozi mbe none ko mbona hashajije n'abantu bahari baberewe nibihe bikorwa muramukanye no munsi. Uyu munsi turamukanye igikorwa gihambaye muri Diyoseze ya Ngozi aho duhimbaza yubile y'imyaka 75 kuva Diyoseze ya Ngozi baye umuryango ufise urugo ufise irembo ufise uburiramutswa hari mu 1949 niho Diyoseze ya Ngozi yaba intara y'ubutumwa bwa Papa ikagira uburamutse iryo rembo yitwa Musenyeri Joseph Germain Martin umusenyeri w'umubirigi yari mu muryango w'abamisiyonari ba Afrika bita abapatiri bera. Musenyeri Joseph Martin yaje nk'umupatiri bwa mbere na mbere aje nk'umupatiri aje kurangura ubutumwa muri Diyoseze ya Ngozi araheza araba mu maparuwase ya Busiga araba muri paruwase ya Murehe araba patiri mukuru wa paruwase aho se n'amaparuwase yatanguje paruwase ya Murehe niwe yatanguje muri 34 yaratanguje paruwase ya Musenyi hanyuma nyuma yaho yarasubiye kuba patiri mukuru wa paruwase y'Umurehe inyuma yaho yarabaye patiri mukuru wa paruwase Buhonga kuko ico imbere yuko ayo madiyoseze avuka Burundi bwari bugize intara y'ubutumwa ya Papa bwose ko bungana hanyuma abapatiri mukuru wa paruwase Saint Michel Bujumbura aho rero muri 49 bamugira umwungere wa mbere w'intara y'ubutumwa ya Papa iri Ngozi mu 49 yari kwaregereza burya imyaka 50 ari mu Burundi yari imyaka 40 ari mu Burundi Kirundi rero yarakimenye nk'abandi bamisiyonari bose yego birumvikana hanyuma muvuze ngo intara y'ubutumwa ya Papa bisiguriki biragoye gutahura mu bisanzwe uko bagiye baratumenyesha inkuru ijambo ry'Imana aho ijambo ry'Imana ritanguye kumenyeshwa kiba nk'icibare ca Papa mugo ntibarashika ku rugero bashobora kwitunganya bagatangura bagashinga agashure gatoyi kakabi paruwase ayo maparuwase bariko barashinga agaca koratira mu Diyoseze mu gihe c'ubu ariko mu gihe c'ubu naho nyene nk'amaparuwase yo mu bihugu vy'Abarabu bakiriko baramenya inkuru nziza mu buryo bw'ubu bushasha naho nyene batangura kuba intara y'ubutumwa bwa Papa kuko tuvuze ngo Diyoseze no kuvuga kuva umuryango ufise igihagararo ufise umwungero ufise amaparuwasi saseredoti bakwiye bashobora gukora ubutumwa n'abakirisu baho nabo nyene bagashobora gufata ibintu mu minwe bagaheza bagatunganya ubuzima ni intambwe rero umuntu aca kugira ngo ashikire igihagararo ca Diyoseze muri 49 rero amaparuwasi yari muri akarere k'uburaruko no kuvuga mu ntara ya Muyinga intara ya Kirundo intara ya Karusi uko nka paruwase Gitaramuka burya yari igisata sikirisari ya paruwase Musenyi ico gihe intara ya Ngozi rero intara ya Kayanza intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke vyagiye hamwe bivuze amaparuwase make bigira rero iyo vikaria apostolique intara y'ubutumwa bwa Papa ya Ngozi ico gihe vyavukiye rimwe na Gitega naco ifata igice co mu bumanuko cose nayo nyene yitwa intara y'ubutumwa nayo nyene yitwa intara y'ubutumwa bwa Papa ya Gitega amadiyoseze yayivuka rero muri 59 haheza havuka amadiyoseze 3 icarimwe kuko Uburundi bwari bubaye rero intara y'ekereziya province ecclesiastique nayo bigizwe n'amadiyoseze haca havukira rimwe rero diyoseze ya Gitega diyoseze ya Ngozi na diyoseze ya Bujumbura muri 59 cyazigira intara y'ubutumwa bw'ekereziya province ecclesiastique y'u Burundi ubu mu Burundi kugira ndakigire ko dufise intara z'ubutumwa bw'ekereziya zibiri no kuvuga intara y'ubutumwa bw'ekereziya mu Burundi bwose intara y'ubutumwa bw'ekereziya ya Gitega irimo amadiyoseze ya Gitega diyoseze ya Ngozi diyoseze ya Ruyigi diyoseze ya Muyinga na diyoseze ya Rutana
hakaba n'intara y'ubutumwa bwa Ekereziya ya Bujumbura igizwe na Diyoseze nkuru ya Bujumbura, Diyoseze ya Bubanza na Diyoseze ya Bururi. Naho tugeze zitatu. None Padiri, muri iyo myaka 25 ni biki mwishimira Diyoseze Katolika ya Ngozi imaze gushika? Ibyo yaranguye hariho byinshi biboneka n'ibitaboneka birifatiye ku buzima bw'umutima w'abantu nk'abantu bahinduye imigenzo. Ivyo zohava bitugora gupima mugabo dufatira ku biharuro bifadika. Diyoseze ya Ngozi isanzwe ishashe mu ntara ya Ngozi, ya Kayanza, igice ca Gitega, igice ca Karusi n'igice ca Kirundo. Irimwo abantu begereza imiliyoni 2. Ibiharuro dufise vyo kwigenekeza ya 31 Kigarama mu mwaka uheze yaduha umuriyoni n'ibihumbi amajana 9 birenga. Murumva ko ashaka kuba bashika imiliyoni 2. Muri bo umuriyoni n'ibihumbi amajana 4 barenga n'abakirisu gatolika, no kuvuga ibice 73 birenga kwijana n'abagatolika. Diyoseze ya Ngozi yatanze ifise amaparuwase make cane. Naje nabaye umusaseredote ejo bundi amaparuwase ari 18 gusa. Ubu tufise amaparuwase 32. Iya mbere yapfutse mu 1922 ni Busiga, twarahimbaje Yubile y'imyaka 100 ejo bundi. Iya nyuma iheruka kuvuka ni paruwase ya Mwika yapfutse kw'itariki 1 y'ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka. Diyoseze ya Ngozi irafise ibyo yo kwirata mu buzima dusiguriye iyo myaka twese nari bwantabeho gusa cyo navuga no Ekereziya Katolika irafise ariko na Diyoseze bwabeho nagiye ndabisoma ibindi byinshi byiza kandi byo kurata nibyo nimukomeze. Yego najewe sinogenda nashimye kubera ko nize mu mashure y'abapadiri ni seminare ni muri Ekereziya Katolika, narahize ndakora ubumenyi muri umunezero rero padiri nibaza ko najewe mba ndimwo. Yego tuvuga ko nawe rero icyo ni igice ca mbere twari turavuga Yubile cyo twirata mu myaka 25. Uyu munsi kandi turakira ingabirano y'abasaseredoti kuko Imana yaraduhezagiye buri mwaka turanka abapadiri batigwa. Burya hariho imyaka wasanga ata mupadiri ahari bakatira nko mu 75 ugasanga ubundi abonetse mu 79 ataba ahari, kandi mu bihugu vya Buraya n'ubu biratangiye kuba. Twebwe turashimira Imana ko buri mwaka turaronka abapadiri twatira. Uyu mwaka twatira abapadiri 15 uyu mwaka. Muri bo 10 begukiye Diyoseze ya Ngozi, no kuvuga bazokora ubutumwa muri Diyoseze ya Ngozi canke Diyoseze ya Ngozi izoshima kubarungika amagara abapadiri bo mu muryango wa Diyoseze. Hakaba n'abandi 5 bo mu miryango y'abihebeye Imana. Mbere kuri batatu ba mbere nabo mu muryango w'abamisiyonari ba Afrika bitwa abapadiri bera. Abo nyene babaye abambere mu kwinjiza inkuru nziza mu Burundi, abo nyene babaye abambere mu gutanguza Diyoseze ya Ngozi, mbere kabarakamo no mwongere wa mbere n'uwa kabiri Musenyeri Joseph Makarageza yari mu muryango w'abapadiri bera abamisiyonari ba Afrika, hamwe no kuvuga abambere babiri. Bumviza ko dufise Yubile bagira bati natwe abapadiri twatira uko ari batatu bavuka muri Diyoseze, babiri bavuka muri Diyoseze muri paruwase Rukago, ubundi akavuka muri paruwase ya Muhanga. Bose nabo muri Diyoseze ya Ngozi. Mugende twifatanya na Diyoseze twabyaye uno munsi bigira imyaka 50 mwatigwa cyo n'abandi bapatiri bo muri Diyoseze musangira urubanza. None muri make naguciriye mu bo bahora batirirwa hehe? Bo bivanye niyo bagiriye novisiya ni seminari kubera araba missionari. Ashobora kuba ari umurundi akatirirwa muri Kongo, akatirirwa muri Burkina Faso, akatirirwa i Buraya. Mugabo abako bavuka muri Ngozi hakaba hari urubanza cyane cyane rwa Yubile bagize bati iyo Diyoseze turayihimbariwe tugende natwe twatirirwe muri Diyoseze ya Ngozi, twitwararitse kuva mu ntango twabyaye. Yego hari ikindi muratubwiye abapadiri, mbega ni ico gice c'abapadiri gusa baza kugirira baza kwatirwa nta bandi? Nagomba nongere ko abandi hari abandi bapatiri babiri bo mu muryango w'abasaleziyani nabo nyene bashinze imizi muri Diyoseze ya Ngozi. Muzi ko bafise ishure aha mu Burengo, ishure rya Don Bosco ryaramuye abantu batari bake. Abo nabo nyene hariho babiri, umwe avuka muri paruwasi ya Kiremba ya Diyoseze ya Ngozi, undi avuka muri Diyoseze nkuru ya Gitega. Bagize bati iyo Diyoseze tukoreyemo ubutumwa imyaka myinshi
muze natwe dutoronkera ubusaseredoti ngaha ico ni umutigiro w'abapatiri uyu munsi haratigwa abadiyakoni 12 bose begukira diyoseze ya Ngozi no kuvuga ko ijuru rigenze neza mu mwaka uza mu kwezi kw'indwi nk'ubu tuzosarura 12 bivuga yuko arakanyamuneza kadasanzwe bose n'abasaseredoti bamwe mw'ibango ry'abadiyakoni abandi mw'ibango ry'abapatiri mugana abanyene bitwa abasaseredoti ubusaseredoti bigizwe n'ingazi zitatu ingazi y'ubudiyakoni ingazi y'ubupatiri n'ingazi y'ubwepiskopi abo bose baratigwa mu kubika kw'ibiganza bakabanga kugira kwigisabisha ariko ejo kugira ngo urubanza ntirube na rurerure batwaraye twungutse abakorezi bo kwa rutari abakorezi bakuru bo kwa rutari nabo mu mwaka uzabazoba abadiyakoni hama bakazoba abapatiri turunguka n'abasomyi b'ijambo ry'Imana bavyatirirwa mu mwaka uza n'abazoca baba abakorezi gutyo bikabandanya bivuga ko kanyamuneza tubona ngaha kwingarebana y'abapadiri n'abadiyakoni turagasangiye n'abakorezi n'abasomyi baraye baronse iryo banga ejo kugira ngo nabo nyene bitegurire izo ntambwe nkuru z'ubusaseredoti ego none ni kubera iki muvuze ko ari abapadiri n'abadiyakoni gusa baza kuba bari ngaha baza guheza bakatirwa ku mugaragaro abo bandi twari tumenyereye nabo nyene bibera ku mugaragaro kuri kubera ari urubanza runini cyane n'urubanza ruterekeye diyoseze ya Ngozi gusa kuko muri 49 igice ca diyoseze ya Muyinga cari muri diyoseze Ngozi igice ca diyoseze ya Bubanza cari muri diyoseze Ngozi bivuga rero yuko urubanza rwitabwe n'abantu bava mu madiyoseze n'imiburiburi atatu kiretse ko ari urubanza rwekereze y'u Burundi bwose urumva muri diyoseze rero turabira mu ntunganye twarabonye ko dushizemwo ivyo bice vyoba birebire kandi hari abantu badataha muri diyoseze ya Ngozi gusa baza gutaha mu yandi madiyoseze turaheza tugira tuti abi bice by'ubusomyi n'ubukorezi nibabironke buca mu rubanza runini gose ariko nabanyene akanyamuneza kuko nabanyene bazoba bari ngaha nk'abare baronse ubukorezi baraza gufasha gusangiza abakirisi bari ngaha ko iryo teka bararihawe bivuga rero yuko urubanza ni runini cyo gituma twarishiye muri iyo mice ibiri kugira ngo tworohereze abantu bitaba urubanza dusangire ijambo ngaha ry'Imana kandi dusangire n'irindi jambo n'inzimano batagenda baraca kubiti ego twigira dusozere nitumufatire padiri kubera turabona yuko bariko barikazanura bahava bagira urugendo hari ikindi kibazo wo mubaza nk'icyanyuma akakishurako ikibazo no kubaza ni kimwe twibaza ntitubona imigwi y'ubwugamo butandukanye none haza kujamwo bane twagize ikibazo pati ninyeka harimwe abamenyesha amakuru ariko tuza kwiyicarira nega natwe turatumiye gushaka rero mu gihe bicaye ingere baza kubabicara twabonye n'ahantu hejuru hariya hari abantu twibaza yuko ari abantu bo mu bwugamo bw'iteka bo hejuru aratubwira ati hariya hajya abanaka hariya hajya abanaka egome cyane iki kibuga tubwa mbere twanza gushimira intara ya Ngozi yadufashije kugira ngo turanka dukoraniriza abantu urabona ko muri sengero bye ya Ngozi katedrale batari gukwigwamwo arubanza kwa diyoseze yose turakorana rero cyane neza n'intwaro n'ubutegetsi mu mice yose twariyambaje nyakubahura amatari w'intara ya Ngozi atubwira ati n'urubanza rw'igihugu n'urubanza rw'intara n'urubanza rw'iteka none stade Agasaka turiko turayiheraheza kandi ibi byakozwe kuri stade Agasaka byakozwe n'abene igihugu harimo n'abakiri ashimwe n'urubanza n'urubo rwacu twese baraheza rero batwemera ko tagira urubanza n'abakoranira kandi iyi stade niyo musenyeri Kaburungu Stanislas umwungera bagati wa diyoseze ya Ngozi yatiriwe ko muri 68 murumva ko turagira Yubile n'ikintu kidasanzwe aho bavyumviye iyi stade rero urumva ko ari yakeye uko bitunganijwe hariho arutari ija kumwe umwepiskopi n'abandi bepiskopi n'abasaseredoti ariko ko abasaseredoti bashobora kuba ari benshi arutari irabandanya muri burya bwugamo mubona iburyo n'ibubamfu bwa arutari n'ibibanza by'abasaseredoti ni arutari bandanye hanyuma tugiye mu bwugamo tugiye mu bubamfu bwanje murabona hariyo abihebeye Imana batari bake bavuye muri no diyoseze umwunganira rugendo yavuze ko muri diyoseze dufise imibano itari mike y'abihebeye Imana hari abihebeye Imana barangura ubutumwa barenga gato 400 ariko hari n'abavuye ahandi abihebeye Imana bagaheza bakaronka ikibanza turabona
mu bwugamo bw'iteka hariho abaturongoye mu nzego zitandukanye zijejwe ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, abo mu ntwaro, abo mu nama nshingwabikorwa ya leta bita leta y'u Burundi guverinema, abo mu bucamanza n'abandi banyacubahiro ko twaratumiye, kiretse ko ari abakirisu n'abatari abakirisu turabatumira ko Yubile na Kanyamuneza ka bose. Uberenganye ku rundi ruhande hari n'iyindi migwi rero y'abakirisu baheze bagashika ngaha bakaronka ikibanza bivanye n'ukuntu bagiye barashika mu bwugamo hasakaye canke muri buriya bwugamo hadasakaye. Ariko ntibihereraho, murabona ko ngaha mu kibuga hagati harimwo intebe, bivuga ngo abataronse aho bicara hariya mu bwugamo canke hariya hasanzwe ari intebe zisanzwe ari z'ikibuga c'umupira w'amaguru ki stade, banabo nyene bashobora kuronka aho bicara, gutyo ntihagire umuntu amererwa nabi. N'uwomererwa nabi murabibona hariya kuri uru ruhande, abajejwe ivy'amagara y'abantu niho bari. Yego, aha hari Croix Rouge, turafise n'abaganga muri Diyoseze ya Ngozi sanzwe bise n'abaganga bavyize b'abapadiri bavyize n'abihebeye Imana babikira abafurera, mumva ko n'abapadiri ashobora kurara kwijoro ariko aravura abantu. Gutyo rero n'uwogira ikibazo akazungurirwa, burya ngaha byose biratunganijwe, baraza no kumwitaho. Nuko rero ara abakirisu canke abandi bose bashimye gutera iteka uru rubanza, abanyacubahiro eka twese umwe wese ariyumva kuko urubanza no gwacirwa umupatiri yatiwe n'umupatiri w'igihugu s'umupatiri wa Eklezia Gatolika gusa. Yego, reka tubashimire Padiri kuri izi nsiguro muduhaye nyinshi kandi zumvikana, mbere zituma n'abantu baza kutwumviriza, baza kubikurikirana, baza kuronka umuco ku bintu bimwe bimwe baba bariko baribaza. Murakoze cyane, turi hafi, ikindi kimwokenera turabafasha. Yego, turabakengurukiye. Murakoze gose. Yego, murakoze. Dagisa. Aya majambo Padiri avuze. Uyakiriye gute wewe? Gatolika ni ndende. Wumvise muri imyaka abantu batunze yene bangana. Bazana afite bafite miliyoni zingaya zibiri aho rero ngo ni mu mwaka uheze ngo hari 70 umwaka mubora rete nk'ubo tubagira yindi control ngo turabandi bashika ku miliyoni. No, kanumva bavuze ko mu bakirisu benshi ibice byinshi ni oya mu bice byinshi by'abarundi bari ngaha muri Diyoseze ya Ngozi, bari muri kano karere ka Ngozi, urumva benshi n'abakirisu. Nukuvuga ibikorwa byose tubona, ibiba misi yose tubona bikorwa n'abariya uzovuga ati bya byinshi n'abakirisu bakatolika. Hari ikintu nabonye kindi gikaze, nabonye umusenyeri wo mu Bangirikani, nawe wamubonye? Nanje namubonye. Ujya rero amatwi asumira ko Anglikani na Eklezia Gatolika bidatanye cyane, baregeranye. Nico gituma nabonye nawe bamushize hafi, yegere hamwe Padiri atubara ngo haza kuja abantu uzenya abapadiri abasaseredoti, nawe niyo yagiye niyo bamwicaritse. Ukuvuga rero Eklezia Gatolika ntivangura. Oya ntivangura, nifise nta bipande fise bose regeranya, umva ko Padiri atubwiye ko bose ntibakumira. Yego. Laisa, reka rero sinzi ko ari ikindi kintu twavuga. Jewe numva gushima, je numva nananezerewe, ibazera nk'aba wize mu mashuri yabo, je ntanahize nk'abanezerewe. Wewe uranezerewe, je rero nezerewe ijana kwijana. Ibi byose ndabibona nkahimbagwa, nkabona yuko Eklezia Gatolika mu by'ukuri nakwidakora kugira ngo muri ibi bisata byose by'ubuzima abantu biyumve kandi baronke ico bipfuza. Nuko reka rero dusozere, hanyuma abantu badukurikirana tubemerere yuko tuza kubereka n'izindi ibindi byose turabibereka. Yego, ndagushimiye cyane. Nawe urakoze cyane. Umunsi mwiza. Duhave turyoherwa habe n'abandi. Sawa, urakoze.